bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turanezerewe kandi kubana namwe. Hari akantu twababikiye tutari twabahaye mu mwaka uheze, ariko kandi kabaye mu gihe nk'iki. Ni ubutumwa mbere reka ndagwita urugendo rwanye n'iteka. Umukuru w'inama nkenguza amateka yari yagendeye ishengero ryo mu Kinama, kandi hari umukunzi wacu yari ahari arahatubera aturonderera iyo imaje. Nitwashimye kuyibaha kubera twagiye kuyironka umwaka uri kumera nk'uwitera imbere gatoya, ariko turavuga ngo ko ari ubutumwa bwipfuriza abantu umwaka mwiza, reka tubabikire mu mwaka ubutsa. Uyu mwaka rero twabonye tutobugira ibanga, ntitwobigumya kandi ari vyanyu. Ico gihe ububwiriza bwo mu Kinama bwari bukirongowe n'umuhisi Pasteur Seti Sengiyumva Shumbusho. Inyuma yaho nk'amezi abiri yakiriye uwo mwubahwa aca aritaba Imana. Mbanje gusigura gutyo kugira ngo nimwabonamwo uwo muntu yatwitangiye imbere bitava bibatangaza. Ico gihe rero yaramwakiriye, yonye n'iteka aragira akajambo ashikirije ishengero. Cari mu gihe corona yari yibasiye isi nzima, aratanga impanuro kubijanye na corona, adusaba ingene tuyikingira, asaba ingene abantu twokwitwara muri ico gihe. Nico gituma ibintu byinshi mubonamwo ari bijanye na kurya ijya myifato ya kijya gihe. Ariko kandi inyuma yaramuronkeje n'umwanya, ishengero ryaramwakiriye kandi rinezerewe cyane. Ryari iteka ntangere kwakira umwubahwa nk'uyo nyene iteka umukuru w'inama nkenguza amateka. Inyuma yo kumwakira ishengero rero rinezererewe n'intasho ziwe, ni nawe yagiriwe ko agabura ijambo ry'Imana ry'uwo munsi. Ivyo vyose biri muri iki kiganiro, tubatarumiriye kuza kubikurikirana kugira ngo uwo mugisha twaronse namwe bashikire, tunezerererwe hamwe ivyo vyiza uhora Imana yari yaduhaye muri uwo mwaka. Umwami Imana nabahezagire. Tugomba twekaze abandi bashitsi b'iteka batugendeye iwacu mu Kinama. Twagira ubuntu n'Imana, twaronse abashitsi kandi abo bashitsi banje bava muri iki gisagara cacu c'Ubujumbura. Abashitsi batandukanye, muri bo rero twagomba dusabe nyeniteka umukuru w'inama nkenguza amateka ashike hano aramutse abashitsi bacu, aramutse ishengero, bikunza natuhereke n'abandi bashitsi bagendana. Turabahaye kazi. Kawaida. Nyakubahwa mwungere murongoye n'umushuri w'Imana, namwe shengero ry'Imana, nagira ndabasabe abazanye ibiganza tugire uko. Haleluya. Kubera ko maze kugendera ishengero rya Pentekote birenga kangahe, ariko kandi umwongera nkuriye dukomera amashimana. Mugiye
gushoboka akatubwira yuko bidakunda kubera porogaramu zo gutanga umwaka twebwe abongera usanga twazipanze rero mwongerera musangiye imirimo y'Imana Imana yo mw'ijuru ibambe umugisha bamaganya ko kuramutsa ishengero ariko imbere yanyu nagomba banze ndabereke bamwe bo twagendanye n'abubahwa abakenguzamateka batowe mu gisagara cya Bujumbura bohaguruka kugira ngo babone n'abiwanyu ejo nimwakenera kubasaba ijambo muze mumenye aho musaba ijambo ntabwo ni umukenguzamateka Leo ujya mu mama nawe yitwa Anita rero nimwababona baje kubatemberera muri zone y'inama naba bakenguzamateka mwatoye mu gisagara cya Bujumbura murabakiriye murakoze cyane ariko kandi turi kumwe umukuru w'igisagara cya Bujumbura nawe nyene yohaguruka nimwagenda hariya mu gisagara cya Bujumbura hariya abakorera muze mwitegereze neza hanyuma mushitse imbere y'ubuzimuga ati wowe ati nyakubahwa twaramubonye uzananye n'iteka gusengera mu kinama muzoshimo mubibwire naramutse igihugu c'Imana Imana ihumugisha cyane ariko kandi turi kumwe na nyakubahwa chef de zone wakumira zone kinama yaserukiye mustanteri wa Ntahangwa rero uyo ni umwana w'iwanyu kandi nizeye yuko nyakubahwa chef de zone n'ikindi gihe muzoze tugendera ino shengero ry'Imana kugira ngo baraguhaye ikaze murakoze cyane turi kumwe n'abo dukorana mu nama nkenguzamateka nimba bari hafi bohaguruka Imana ibahe umugisha dusabe abo bamenyesha amakuru nabo nyene baramutse igihugu c'Imana bamenyesha amakuru baramutse igihugu c'Imana none nyakubahwa kuramutsa ishengero amajambo nk'ane canke atatu ijambo rya mbere niyo gukengurukira Imana iyo yatuzigamye uyu mwaka wose turangije wa 2021 ikatwemerera kujabukira mwaka wa 2022 iyo Mana tuyongera amashyi menshi cyane nagira nivurize ubwoko bw'Imana n'abarundi bose ino migisha yanditse mu gitabo cyo guharura igice cya 6 umurongo wa 24 kugera 26 guharura 24 igice cya 6 umurongo wa 24 kugera 26 iyo migisha nivurije muri uno mwaka abarundi bene wacu ubwoko bw'Imana y'imigisha maze ayibone ijambo ry'Imana dusome ingene iyo migisha imeze kugira ngo bayumve uhoraho aguhe umugisha uhoraho aguhe umugisha akuzigame uhoraho akumurikishirize mu nyonga hiwe akugirire neza uhoraho akurabe neza aguhe amahoro yene migisha nifurije abarundi bene wacu namwe igihugu c'Imana uno mwaka wa 2022 hama ndangirize kuri kino ababwiye migisha ndabigiye ubwoko bw'Imana isi yaratewe n'ikiza cya korona tubandane twikingire ikiza cya korona
umwe wese abigire gwiwe mu gukurikiza amategeko duhabwa n'abaganga, ariko na cyane cyane ndabatumire kwipimisha kenshi gashoboka. Mwipimisha kenshi gashoboka. Dukeneye kumva mu Burundi hariho umurundi wundi yohitanwa na kirya kiza, kandi leta mvyeyi yarashizeho uburyo bwiza ku barundi bose bwo kubakingira. Nta mafaranga badusaba tugiye kwipimisha, kandi niyo basanze wanduye bashobora guha imiti ya gusa. Mu bindi bihugu siko bimeze. Mu bindi bihugu kwipimisha hari aho basaba $100, kimwe yavunja mu marundi mu ndege magana. Twebwe leta intererano idasanzwe, kandi isuko muri bimwe bakora amafaranga basohora bakemera bakagura ijya imiti yo kudupima, ibikoresho byo kudupima n'imiti bakagura kugira ngo bavure bakingire abenegihugu. Rero tubiginge tubasabe buri yinga icyo kwa muganga bagupime, kuko hari igihe utamenya ibimenyetso ugasanga yamaze kujya mu mahaha, hanyuma imaze gutora amahaha nta kindi abaganga bashobora gukora. Amahaha amaze gutoka biragoye ko bayavura. Rero tubigiye ntiturinde gushika kuri iyo ntambwe zose, kandi ugiye kwa muganga bakagupima bagasanga ukomeye baranaye imirimo yawe, ariko basanze wakwanze gatoya ucaguha imiti ukajya ugenda nyuma y'iminsi 2 uweje gukira. Rero tubigire iwacu muri rwa rukundo rwo gukingirana, kuko yipimishije nkamenya ko ngwaye sinshaka kwicara amavu y'umuntu nkaba ndamwanditse. Nitubere nk'aba bandi banezerwa yuko jewe gusa ije ndwara jyenyine ngo reka nanduze abandi. Oya, hari abantu b'ingozi z'ikibi abona umenga ngo sirongera jyenyine ngo reka mpitane abandi, ariko muri wa mugambi wandakira sinandura kandi sinanduza abandi. Tubigire iwacu dukingire abarundi bene wacu, ko leta yadushiriyeho uburyo bwiza kandi ari ku buntu, bivuga uko nyene ku buntu. Reka tubigire iby'iwacu tubyitwararike. Turi ko turaje mu mabisi cyangwa abakoraniye abantu benshi, twambare agapfukamunwa kugira ngo nawe wowe ukomeye ushobora kuba wicaranye n'umuntu yafashwe atabizi, bityo ugasanga nawe akwanduje, nawe ushigenda muhira banduje abo muhira, wandusha abana, banduje abana mu kibano bose bakandura, ugasanga rero bibaye birebire. Rero byo kuri turabirinda tubasaba tubigire iwacu, kandi ntange twahaguruka twese mu kwezi kumwe icyo kiza twabazanye tuje mu Burundi, ntabwo umwe wese yavuga ngo jewe sinza kwanduza umuntu kandi nanjye sinza kwandura. Tugafata izo ngingo zo kwikingira, tukagenda kwa muganga kugira ngo tubigire amagara yacu ndetse byogenda neza. Kandi twibuka yuko uno mubiri ari urusengero rw'Imana, ni ingoro ya mpemu yera. Rero tuyibungabunge, kuko mu gihe Imana izotubaza n'uyu mubiri, Imana izotubaza iyo twawufashe neza. Tuwufashe nabi kuko ni ingabire Imana iduhaye. Iyi ngabire Imana yaduhaye ntiduhave twibaza ngo nizo nitubaza, nayo nyine izotubaza tutagira raporo. Izobaza ingene umubiri yampaye nawe ubungabunze, ingene nawe ukingiye, ingene nawe ufashe neza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzi gukora icyiza ntagikore kimubera bigaragara ko kudakora icyiza kandi uzi ko cyari cyiza hanyuma ntugikore, naho nyine ubucumuye. Imana ibaho umugisha cyane.
ubu rero shingiro tubasabe ushishikare kumva umugisha w'Imana Yesu abahetsa. Hanyuma rero tubahaye kaze nyeniteka umukuru n'abagenzi b'amateka adushikirize ijambo ry'Imana. Batugaburiye ego baratwifuriza imigisha, baratwifuriza ikiganza cyiza buri mwaka n'impanuro z'ingere twokwirinda iki kiza. Ubu naho reka ijambo ry'Imana turi mu mwanya, turabahaye kaze. Yesu nashimwe. Turasoma mirongo itatu guhera ku murongo wa 10 kugera ku 12. Tugenda mu butumwa bwiza mu bitabo bikete Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8 guhera ku mirongo 31 turasomera muri keyi. Turagize ubutumwa bwiza bwanditseho na Matayo igice cya mbere umurongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya kabiri cyitwa ku ngoma igice cya 3 umurongo wa 10 kugera ku 12. Ariko tweho Uhoraho niwe Mana yacu kandi ntitwamuvuyeko, kandi abaherezi b'Uhoraho dufise n'abo kuri Aroni n'Abalewi baracari ku mabango yabo, bama baturira Uhoraho ibimazi uko bukeye uko bwije, bakamusereza n'imibavu tamirana, bagatondesha n'imitsima itereka gukegwa ku meza yacuzwe mu zahabu yaka, kandi uko bwije bakadomeka n'amatara ari ku gitereko cyayo cy'izahabu. Uko tweho twitondera ibyagezwe by'Uhoraho Imana yacu, ariko mweho mwamuvuyeko. Reka ntibabwize ngaha tugende muri cya gitabo cyageze Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8 31 tugeze 35. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorera abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye, ibiruta yarasutse ari uburyo bw'Imana bitayeho ararusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, n'ibyaha, n'uguhamwa, n'inzara, n'ukwambara ubusa, n'ukuba mwirinde canke n'inkota. Batwagirize tumubwiriza yanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 23, handitse ngo Rahaba inkumi izotwarira ibyare umwana w'umuhungu, bazomwita Emanueli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe.
Haleluya. Reka dusubire mu gihugu turamukanye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Sinzokagera. Sinzokagera ni izina ry'ikuzo, ni izina ababyeyi baha umwana kugira ngo ugire urupfu, reka kwirirwa ugata umwanya kano kana nawe kazogera. Ayo n'amazina k'imbure y'ubumwe bugashika abana, ageze n'utuzina twiza tworoshe. Hanyuma rero maze gukura nakira Umwami Yesu akaba umukiza w'ubugingo bwanje. Natangiye yuko ababyeyi bari barabwishije kuko bamuhaye izina rya Sinzokagera, hanyuma bambwira ko Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe nanjye. Hanyuma rero ko Imana iri kumwe nanjye, umuriro kwa Satani byose uzogerayo. Haleluya. Kwa Satani sinzogerayo, jewe mu bamucitse ndimo, nawe ndakwifuriza kumucika mu izina rya Yesu. Haleluya. Turagushima Mana nziza, ugitangaza wakoze, waturiza umuriro umwaka wose. Shima ewe Gamiza, turagushima Imana kuko wabashije kuturinda kugeza amagingo. Ireshima umwuka wawe maze kugira ngo
byamubujije gukora, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya! isinzira ku basabyi bayo ngo ntabwo ihunyiza. Iyo Mana yarateramye, iyo Mana yaratsindiye ubugingo bwawe, iyo Mana yarinze umuryango yawe, iyo Mana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Yaratsindiye ubugingo bwacu, yaraturinze. Hari icyo yifuza gukora muri uno mwaka. Haleluya! kuba mwenda nsaba umubwire mukuru anyemerere bandanya gukuza agake gake. Murakoze cyane. Ntabwo tubayeho Hallelujah.
ishimwe gusa. Haleluya, haleluya. Achani ibara n'ibintu bamamaye umugabo yanga toba usumba uko yabaye mu ruhande rwa mu mwaka uheze, uko yabaye mu ruhande rwa mu myaka aheze. Haleluya, ukajya mu Mana bakamubwiriza binjira mu bundi. Haleluya, kirazira kumera w'Imana kuba kuyireka kugariko. Ni byiza kumera w'Imana abandanya yiga ku Mana, akabandanya yigishwa ku Mana uko wayibonye mu mwaka uheze. Si dutegereza kubona Imana muri uno mwaka. Haleluya, bari kumwe n'Imana. Imana yabaye mu ruhande rwabo. Reka mujye mu bakiri gusa, bake gusa. Ariko nakubwira ngo kuba uri kumwe n'Imana, iyi Imana iri mu ruhande rwawe igushaka amasezerano yawe. Haleluya, bituma cyane byoroha. Imana iragujyana amasezerano yagusezeraniye. Haleluya, haleluya. Iyo Imana iri mu ruhande rwawe irashyitsa amasezerano yawe mwene data. Nacyo bitwara imyaka mike. Imyaka ku Mana si ngorane. Haleluya, ijambo ry'Imana rivuga ngo ku Mana imyaka igihumbi ni umunsi umwe. Umunsi umwe ni imyaka igihumbi ku Mana. Uko niko Imana ihabura. Haleluya, Yosefu murazi kuzimu, sinza kuzimu cyane.
mugabo kubera ko Imana yari kumwe nawe. Haleluya. Imana yari mu ruhande rwiwe. Haleluya. yamufashe ukuboko nubwo yaciye muri ibyo byose bigorana yaruhikiye amasezerano yiwe. Haleluya. ndakwifuje kuba mu ruhande Imana mu ruhande rwawe kugira ngo igufate ukuboko ikwiriye amasezerano yawe. Amasezerano yawe ahari. Amasezerano yawe ahari. Imana yabanye nawe iba mu ruhande rwiwe. Yari bishoboka bene bo bakamwica nk'uko bari babigambiriye, ariko mugiye gusoma abanyamakuru murabona ingene Imana yazanye urungano mu bavukana, bamwe bakavuga ngo ntitumwice abandi tumwice. Imana ibateza kutumvikana, irabwira ngo reka basi tumudandaze. Ubundi yashaka kubigira yose yo kwica mwene data. Haleluya. Hariyo gutera mu gihe ko gushira amasezerano yawe, kandi byose bikaba mu bwoko bw'Imana. Haleluya. Ndarambe mutere umugere kugira ngo namushike amasezerano yiwe. Haleluya. nta kundi byari kugenda. Yosefu yagushije amasezerano yiwe iyo bari batamudandaza. Mwene data ntuzotinye, hari igihe uzokwitegereza ukaba Imana izobireka bibe kugira ngo igushikane mu masezerano yawe. Haleluya. Ibakundaza rero n'urusobyuko hari inzira muri za nzira nyinshi. Inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza. 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 Benda inzira z'Imana n'ibihumbi, kandi Imana iyo nyene ihitamo iyibereye. Hari icyo gucisha amazi menshi ukibaza ngo ubuzima bwawe buraheze, ariko igihe kwicisha imbaraga amazi menshi. Haleluya. Ukunyeregiye Yosefu ikamudandaza ikarekura ko amudandaza. Naje kukubwira ngo Imana niyo mu ruhande rwawe, ntuzotinye kudandaza. Hariyazo nzira y'Imana kugira ngo ukwinjije mu masezerano yawe. Haleluya. Iyo Uhoraho ari ku ruhande rwawe akwibira amabanga nka Elisa. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana umuntu akizokora itiriye akabanga arasabira. Haleluya. Yibi akabanga arasabira bayo. Haleluya. Mwabanga y'Uhoraho, mwibanga y'Uhoraho rifise n'abamwubaha. Yesu nashimwe. Muze gusoma ijambo muri Elisa igihe ryagenda ngo baje gutera. Elisa n'umukozi w'Imana yakabwira umwami ngo mwami hari igitero kije. Hanyuma ngo baje gutera baguma bibaza igituma amabanga yabo aguma amenyekana. Amisi yaravuga ngo ubwo muri twebwe nta batangije barimo, ni gute tugira inama twugaye hanyuma twagera ku gitero tugasanga badutegeye muri za nzira nyine. N'abisirayeli bagiye kumwishyura hanyuma ntishura abo bantu. Haleluya. Ibyo
guha amaso ye mu buryo bw'intego atandukanye n'ay'abandi. Haleluya. Kugira ngo tuze turamenya amabanga y'ijuru. Haleluya. Gehazi babonye abasiriya ingabo ngo yinjiye mu rugo aho umusabyi w'Imana Elisa yari aravuga ngo karabaye karabaye. Elisa aramubaza ngo ni ibiki kuri kubategurira? Ambwira ngo ndabonye ingabo nyinshi cyane, uno munsi n'igitero simusiga, kubera ko umwami yari yamuhereje aramenya aha Elisa ari. Elisa aramubwira ngo ntacyo utinya. Haleluya. Tugire ubwoba rero Gehazi we, abo turi kumwe. Haleluya. Ingabo turi kumwe ntizigendera ku mafarasi gusa, zigendera ku mafarasi y'umuriro. Haleluya. Ari Imana iri mu ruhande rwabo, ibazitiza n'amafarasi y'umuriro. Haleluya. Abwira ngo ndasenze Imana gukurura amaso urabe abo turi kumwe, abari mu ruhande rwacu maze urangire bameze bagendera ku mafarasi y'umuriro. Gehazi yubuye amaso n'Imana akibara mu mutima. Ntutinye mwene data. Haleluya. Uyu si umwaka wo gutinya kuko Imana izaba mu ruhande rwawe. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwawe, uba unesha nka Dawidi. Amen. Uranesha nka Dawidi, uranesha mu ntambara. Sambu bari mu ruhande rwawe, uwo turwanya rimwe. Haleluya. Isanzwe uhoraho ari mu ruhande rwacu, uwo kurwanya rimwe. Gusoma inyubako ya Dawidi ariko ubwami ingene byagenze. Misi 40 bari mu gacokoro, ariko Dawidi ahashitse abona ibyo abandi batabona. Haleluya. Yumva ibyo abandi batariko barumva. Haleluya. Arumviriza ibyo Goliyati ariko acokora Abisirayeli. Harababwira ngo mwebwe bene wacu mwatunze urugamba kutariko, twebwe turabadahangarwa. Haleluya. Imana twakurikiye, Imana iri mu ruhande rwacu ni intavogerwa. Imana iri mu ruhande rwacu ni cokorwa. Imana iri mu ruhande rwacu ntushobora kwifatira mu gahanga bigusige kuko ntibibaho. Arababwira ngo mwarwanya intambara kutariko, mwatunze urugamba kutariko. Uyu muntu yajya kubagwanya yitwaje ubuhiri n'ikimito n'iki, atariko twebwe dukwiye gutonda urugamba mu izina ry'Uhoraho. Haleluya. Abajenerali bari batsinzwe, abajenerali baragize ubwoba. Umwami yamugwanya Sawuli, Mariya yasohotse yacagenda kwiyemeza. Agahungu kitwa Dawidi kakiri gato kari kagira amabanga y'Imana. Imana yarakigishije kurwana mu ishyamba aho abantu batigeze babona, aho batigeze babona ko karwana. Haleluya. Imana yakigisha kurwana n'idubu, irakigisha kurwana n'intare. Karaseruka karababwira ngo uno munsi Uhoraho barahabwa icyubahiro mu ihanga ry'Abisirayeli. Ati kuko turi kumwe n'Imana. Goliyati yitegereje bwa Dawidi aravuga ngo aka kana muzanye, gafise umugozi gusa n'ibuye. Niko mubonye kunze kabisa kuko ni umusirikare nabonye mufise mu ngabo zabo. Ntabonye umusirikare akomeye. Goliyati yibagira
ibanga ryari kuri Dawidi. Yabonye Dawidi ntiyabona ko hari Imana iri imbere ya Dawidi. Haleluya, haleluya. Imana iri mu ruhande rwa Dawidi. Dawidi yavuze rya jambo muza gusoma mu gitabo cya Samweli cya 17 ku murongo wa 24. Aravuga ngo ewe Goliyati uje kurwanya. Murongo wa 25 cya 17 Samweli wa mbere. Dawidi yishura Umufilisitiya atuje kurwanya ufise inkota, icumu n'agakobero, ariko jewe nje kurwanya mu izina ry'Uhoraho Nyeningabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Haleluya. Nje kurwanya mu izina ry'Imana. Namuye ngo uyu munsi Uhoraho utanze amaboko yacu. Haleluya. Uyu mugambi ni umugabane wawo Imana iri mu ruhande rwawe. Intambara zozagarira mu neza mirira. Haleluya. Izo urakuza. Amen. Amina. Intambara izo urakuza. Haleluya. Aruze wana ukamija mbona guhaye. Ngo isanzwe wari mu ruhande rwawe. Uwo kurwanya ninde? Uwo guhagarara imbere ninde? Haleluya. So hagarara mu izina ry'Uhoraho. Sinavuze inkuru z'Abashadraka na Meshaki na Abednego. Sinavuze inkuru z'Abadaniyeli kuko musizi. Amen. Iyo Uhoraho ari mu ruhande rwawe urazigamna we hamwe n'ibyo. Ugiye gusubira nkuru y'iya misore babatera mu itanaburi rya kumuriro, hari umurongo bantangaje cyane. Ababatereye mu itanuru barapfuye. Abatereye bajya abasore mu itanuru niko handitswe mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3. Ababatereye muri iryo tanuru bo umuriro waciye kubera ko bari bacanye itanuru ibihekagabo kenshi cyane kugira ngo bashitseyo bashyiraho amakara. Ni ukuvuga buguruye umuriro waguye mu itanure waturiye bajya abagabo bari batereye banashake mu itanure. Uhoraho azoturiye azogomba kuguterera mu itanure. Haleluya, haleluya. Uhoraho azoturiye. Haleluya. Hanyuma nawe ube mu itanure udegereje. Amen. Ariko kubera ko Imana ari kumwe na Daniyeli. Haleluya, haleluya. Bamuteye muri iryo rwobo, intambwe ziramutera. Wewe wanambwe umeze nk'aho wewe ko utuntu byibushe wewe wahora twebwe ngaho tumaze indwi turi mu mafungo. Wewe wari mu kindi kinogo kutubona ubyibushye cyane. Zaramuteye. Haleluya. Tumumote. Oh, intambwe y'umuryango wa Yuda. Haleluya. Intambwe n'intambwe ni muri twebwe. Mbere
atewe umwana inacyari muzima Imana ngorera yigeze itekereza haleluya sinigeze nayihemukira iyo Mana ngorera narayigumye ko nicyo gituma yarungitse abamarayika bakazimira imirimo yazino ntambwe nanicyo zankoze ko umwe baranezerwa cyane ariko ngebabwire icyatumye umwe banezerwa nicyo ryatumye tabara haleluya ngabara ko musabye Imana sohoke ashaka baba ko no haje kurekaniye mwebwe kuma musakara n'ibyo birazaje tuje kugira haleluya mwebwe ndi mutaragize uvuye ku Mana nta buzima.
biguma cyane ijoro biguma cyane ijoro ntitube kuyobora navuze ngo gitangura ibyo kuba Imana icyo ni mu ruhande rwacu ntibisigura tutazoca mu bikumye ntibisigura ko tazogira ibibazo ntibisigura yuko bashobora guhura n'amagerageza ariko nibashika muri bizoshimwe ngo undeke undekure Mana we ntafise nta buzima sinabaho iyo ku gicaniro aguma yaka iwacu. Haleluya.
ibyago ntibize biyazimye, haleluya. Uruvugo ntirubize rubazimye, haleluya. Intambara zizimye amatara yanyu, ariko amatara yanyu azogume yaka. Ari baragenda babwire yaturi ku gicaniro, amategeko yabereye igicaniro ngiye gatoya gusa. Urazi umuriro waza ku gicaniro cyari kibuke kuba bawuraho ahandi ntibavurahuye tumubereze ubwiharira kurahura umuriro aho ubonye hose, kurahura umuriro aho ubonye hose. Shengero ry'Imana muri hano, ubwoko bw'Imana muri ngaha, babwira ikintu kimwe: kirazira kurahura umuriro cyangwa irakota umuriro utacanye. Niko mbwira abantu b'intemu, ndumva ko muriko muranyumva, haleluya. Kirazira kugenda kota
kwitondera ijambo ry'Imana mbere yawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirabyinshi, nta nabitera turige kenshi ntabwo mu gitondo uzindukireko, saa sita urige, umugoroba urige, mw'ijoro niba ushonje ubyuke urige. Haleluya. Ryari ijambo ry'Imana bene data. Umwanditsi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo sindagucumureko. Haleluya. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanjye. Haleluya. Turekere ijambo ry'Imana kugira ngo muri runo rugendo ibibazo biri kumwe natwe biturongore bene data. Nababwire ubuvugishwa bwa mbere, ubuvugishwa bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Nibwo buvugishwa bwa mbere. Iyo wari ijambo ry'Imana ukariya, umuntu ashobora kubwira ngo waravugisha ukavuga ati weye umutima wanjye ndumva mwe mw'Imana neza igihugu bwacu. Haleluya. Haleluya. Kubera ko ijambo ry'Imana mu bisanzwe ijambo ni Kristo. Amen. Iryo jambo rikunda babwira ni Kristo. Iyo Kristo ari muri wewe, umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati mwene w'Imana Kristo ari muri jewe, ariko abari ikiri kuravuga uriko wigisha. Bene data, hari abandi bantu nabonye yarababwiye ingabire za mwene n'ivyama vya mwene biratandukana. Ivyama dushobora kuvyigana, ivyama vya mwene ntibavyigana, ingabire barazigana. Nige mbona nangana numvise abakozi b'Imana bagenda bamwe bamwe bafata umwanya bariko barigisha abantu kuvugishwa n'Imana. Ngo bivuge ingabire y'Imana iyihabwa ubishaka. Haleluya. Hamwe hari kuvugishwa, hamwe hari kuvugishwa n'ibyo barikanira, kandi gakomeye ingere byaje. N'abandi bari gusanga ukamwitegereza bati wewe wese akikanira kugira bize oya wahawe ingabire biragutumiza ntamenya n'ingere byaje nawe wese gatangara mu bandi. Haleluya. Haleluya. Iyiguha ubishatse. Amen. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo mbere ntabwo twese gato uwo kwiga agasanga twese tuba turavugisha indimi zitamenyekana. Yovuga ko twambara mugabo harimo abamwe hari kuvuga indimi zitamenyekana, hari abo yahaye kuzisobanura. Haleluya. Hari abo yahaye ingabire zitandukanye kandi
ni Kristo oya Imana twese urukundo idukunda itubika umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose bazabona ubugingo budashira haleluya kandi ubugingo bazaburonke busagutse bwagutse haleluya abari mu Mana ubuzima buratembera haleluya baronka ubugingo bugatembera niki cyo dutandukanye n'urukundo rw'Imana ni ukuvuga n'ubuhamya bamuvuze gusa gatoyi aca yikumbura mu mbere no kuririmba neza He
ubice n'amahoro nubwo bashobora kubwiye ngo nibikunda umaze imyaka myinshi byarase agenda kubwira umaze imyaka myinshi nawe akabera ko ari kudeye mu kirere sida yaramaze imyaka 38 aribo bari baramutanga bari barahevye baravuga ngo uyu nibabwira ntawe uzumve twebwe tunaniriwe imyaka 38 aguma yicaye ku kidengeri sida haleluya ntiyigeze akivako yaravuze ngo agakiza kaje kazumvira hanene ninakazokira aha ninakazokira aha haleluya musubizira mu mwami Yesu aramugenderera mwami Yesu amusanga yicaye ku kidengeri cy'sida